Ng'abana barakwiye kwitabwaho ku rugero rumwe. Mu kiganiro co kurabira hamwe ingene agateka k'abana kubahirizwa co kuri wa 20 Ndamukiza, umwaka w'2024, Ndimubandi Stella arongoye akongera akaba n'imboneza y'ishirahamwe Ndimubandi Foundation, avuga ko iyo nama yari iyo guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kwerekana ingene abana bamwe bamwe bahohoterwa mu miryango yabo eka no mu kibano. Twifuje gusensibiliza abavyeyi muri rusangi nobita abavyeyi kugira ngo dushobore gushimangira rya jambo nyene twavuga yuko dushaka kwiha gukurikirana umwana wese muri rusangi. Dushaka umwana wese ahari yiyumve ko ari umwana w'igihugu, yiyumve ko ari umwana akunzwe, novyita nti agateka k'abana kubahirizwe ahari hose muri rusangi. Nico cifuzo c'uno munsi, nico catumye dushobora no gukoranya abantu. Mu gihe twatumiye ahantu hatandukanye no mu ntara, twifuje ko vyosanzara umwe wese ahari akamenya ico ajejwe ku gahara k'umwana, akagira uruhara ntangere ku mwana, kugira ngo dushobore gukora ca gikorwa nyene co kurinda abana ahantu hose duherereye. Turashimira cane abahabaye, abaserukiye amashirahamwe, abagiye baraserukira intara, abagiye baraserukira imitumba kanaka. Turabashimira gose kuko bashoboye gutanga ivyiyumviro bitandukanye, ariko twese twasanze duhuriza kuri ca kindi nyene, umuvyeyi atoshaka ko umwana ari we amugaburira, atoshaka ko umwana adandazwa, atoshaka ko umwana ari we amuronderera ico gufungura, ahubwo umuvyeyi amenye ico ajejwe, umuvyeyi amenye ko ari we ategerezwa gukurikirana agateka k'umwana aho aherereye hose, bitavuze ngo n'umwana ngo ni gwawe canke ngo n'uyu, umwana muri rusange. Havyarimana Valentin yatanze icigwa ku bijanye n'ingene abana bahohoterwa mu miryango. Yavuze uko ubu hari intambwe imaze guterwa ku bijanye no gukingira agateka k'abana, kuva aho hamaze kubonekera amashirahamwe n'ibigo bitari bike bifise intumbero yo guharanira agateka k'abana, naho impinga ikiri ndende. Agateka k'abana mubiravye uno munsi twovuga yuko hariho intambwe nini, kubera yuko ubu hariho amashirahamwe aharanira agateka k'abana, hariho ibigo vyakira abana baba bahohotewe canke abana baba ari impfuvyi, bagashobora kwakira mwene abo bana. Rero nubwo intambwe ikiri ndende, ariko turafise co kwishimira. Muramaze kumva yuko hariho uwahohoteye umwana akamugirira nabi, ubu abantu baravuga. Kera baratinya ngo nobivuga vyompitana. Rero ivyo ko bimaze kuhaba, no kuvuga yuko ari ya ntambwe, ni intambwe nini ku gihugu cacu, ndetse yuko rero mu vyo nariko nigisha twebwe turarabira hamwe mu muryango uruhara rw'umwe n'uwundi. Mwabonye ko harimwo abakora akazi ko mu nzu, harimwo abavyeyi n'abana nyene ubwabo niho bari, hariho kandi n'abajejwe intwaro ba nyumba kumi, abashefu de quartier, kuko nabo hari ibintu vyinshi biba babona, ariko ugasanga bamwe bamwe kubera nakari umubanyi bagashaka kuvyinyora. Ariko uno munsi rero twagombye kurabira hamwe icokorwa. Edwige Bishikwabo, umwe mu bana bitavye iyo nama, asaba abavyeyi gufata kumwe abana babo, haba mu ngo canke mu miryango baba barerewemwo. Agateka k'abana karahungabanwa biciye ku bavyeyi canke ku bana babareze. Urashobora kuba utari mu muryango w'iwanyu, ugaca usanga abo bantu bari wizigiye ko bagufata nk'abavyeyi, mugabo ugaca bagufata nabi. Abandi bana bagenda kw'ishure, urashobora kuba utari umukozi, mugabo uwo muntu wari wizigiye nk'uyo gufata nk'umuvyeyi akakwigisha, akaguha vyose, mugabo ugaca usanga yaguhemukiye. Abandi bana bagenda kw'ishure ugasigara urakora ibikorwa, hamandi n'ukabona abandi bana baba bakunda, wewe umenga si umuryango wajemwo. Bisaba ko abavyeyi boduha ibintu vyose dukeneye, bakadukunda, hamwe n'umwana ataba mu muryango iwabo bakamufata nk'umwana wabo, bakaza baratuganiriza, bakaduha indero nziza. Iyo nama ikaba yari yitabwe n'abarongoye abandi, abanyamashengero, abakozi bo mu nzu, abakorera mu gisata co gukingira agateka k'abana, abavyeyi n'abana.